Imyaka 192 iraheze kw'isi habayeho umwami yitwa Mwezi Gisabo. Imyaka 114 iraheze umwami Mwezi Gisabo atanze aryamiye ikoboko kw'abagabo. Umwami Mwezi Gisabo yatwaye Burundi ku ngoma ya Cami imyaka 56. Umwami Mwezi Gisabo yatanze afise imyaka 78 y'amavuka. Umwami Mwezi Gisabo yimitswe kuba umwami w'u Burundi afise imyaka 22. Umwami Mwezi Gisabo yari umuhungu w'umwami Ntare Rugamba, Ntare wa kane. Umwami Mwezi Gisabo yari Mwezi wa kane. Isangemwo nawe uno munsi tugarutse ku mateka y'umwe mu bami barongoye Burundi. Isangemwo nawe. Isangemwo. Umwami Mwezi Gisabo Bikata Bijoga yavutse mu mwaka w'1830 aza gutanga mu mwaka w'1908. Yimitswe kuba umwami w'u Burundi mu mwaka w'1852 atwara gushika mu mwaka w'1908. Yari umuhungu w'umwami Ntare Rugamba, Ntare wa kane. Aha muca mumenya ko na Mwezi Gisabo yari Mwezi wa kane. Isangemwo nawe. Isangemwo. Isangemwo. Isangemwo nawe dushimye kugaruka kuri Mwezi Gisabo n'ibigwi vyiwe ndetse n'ibihe bikuru yagiye aragira. Aha ngarutse na cane ku ndwano yagiranye n'Abadagi mu mpera z'ingoma yiwe mu 1896 niho abakoroni ba mbere b'Abadagi batera Burundi. Umwami Mwezi Gisabo akabagwanya bishimitse ari kumwe n'ingabo ziwe z'abadasigana afashijwe na bamwe mu bahungu biwe bakuru bo ku mwamikazi Musani wabo aribo Ntarugera Ijanja na Rugema batazira Rugema Intwaza. Abarundi baragwanije Abadagi n'ubutwari bwinshi cyane gushika naho haba ukwitangira igihugu. Vyerekanywe n'Abarundi benshi baguye ku rugamba. Muri abo Barundi bitangiye igihugu aha hakunzwe kwibuka Bihome. Ego nivyo kugira ngo yibukwe cyane kuko ni Bihome yitanze mu kibanza c'umwami Mwezi Gisabo kugira kize umwami n'ingoma y'u Burundi. Kuva ico gihe umwami Mwezi yaciye amugira umutabazi. Abadagi bamaze kubona ubwo butwari bw'Abarundi n'ingene bigura igihugu cabo bituma biyumvira guhagarika ingwano, bashima kugiranira amasezerano y'amahoro n'umwami Mwezi Gisabo. Amasezerano yo guhagarika ingwano bivyerekana ko n'ingabo z'Abadagi zariko zihatikirira kugira ngo barinde bemera gusinya amasezerano yo guhagarika ingwano. Amasezerano y'Ikiganda yo mu 1903 yo guhagarika ingwano yaremeje ko umwami Mwezi Gisabo ari waramutswe ingoma y'u Burundi ariko nawe akemera ko Abadagi bagira ububasha mu gihugu cy'u Burundi. Isangemwo. Ico gihe Mwezi Gisabo yarahanganye n'Abadagi, yarahanganye n'abashaka kwiyonkora ku ngoma yiwe bugira kandi ari bo Maconco yari umukwe wiwe na Kirima yavuga ko nawe ari umuhungu wa Ntare Rugamba ategerezwa kuronka intara iyo Burundi atwara. Abadagi baremeje ubwigenge bwa Maconco na Kirima muri ayo masezerano y'1903 batako babaha intara zabo batwara bigenga. Umwe bamuhaye Bukeye uwundi bamuha igice ca Muramvya. Ariko nta n'imyaka 2 yaheze bariko bararongora utwo turere kuko mu 1905 Abadagi baciye basubiza izo ntara umwami Mwezi Gisabo. Bamwe muri abo bagwanya umwami Mwezi Gisabo bamwe barishwe abandi barangazwa kuko bari bahemukiye igihugu. Isangemwo nawe. Isangemwo. Imbere yaho umusirikare mukuru yararongoye ingabo z'Abadagi mu Burundi Capitaine Von yagirije umwami Mwezi Gisabo ko ari kagwanya umuzo w'Abadagi ku ngoma yiwe. Mu 1902 n'1903 niho yagwana n'umwami Mwezi Gisabo acaho uburenganzira Maconco ndetse na Kirima na bamwe mu baganwa bari bagararije umwami Mwezi Gisabo banka kabatwara abarongora. Aha bamwe mu bari bagararije no kubwira nk'umugabo bita Mbanza Bugabo n'abandi aba bashaka ngo bigenge baronka intara zabo ngo ntibatwagwe n'umwami Mwezi Gisabo. Ivyo vyose uwo musirikare Von yabigira ku gatwe kiwe atabitegetswe n'abatwara Ubudagi bamurungitse mu Burundi.
umukuru wa Afrika y'ubuseruko y'Abadagi yarafise icicaro n'ibiro bikuru mu gihugu ca Tanganyika cahavuye citwa Tanzania. Yarashavuye cyane yumvise ingene uwo mukapitani Von yarenza amategeko yamuhaye yo kubahiriza intwaro asanze mu Burundi akabirengako akagwanya ingoma y'umwami Mwezi Gisabo. Yaciye ategeko no mukapitani Von kubahiriza ingoma y'umwami Mwezi Gisabo uko yayisanze, nukuvuga gusubiza intara zose zari zanyazwe. Ategeka nabo yari yafashije kugarariza umwami Mwezi Gisabo ari bo Maconco, Kirima n'abandi ko bosubiza mu maguru masha intara bigaruriye, bakemeza ko Uburundi bwose butwagwa n'umwami umwe, umwami Mwezi Gisabo. Uwo musirikare Kapitani Von yaciye ahabwa igihano cyo kuva mu Burundi asubira muri Tanganyika, Tanzania. Aha twamenyesha abarundi ko ajya amasezerano yabereye Ikiganda ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1993 atamaze n'igihurume rumara, kuko kuva mu 1995 ataba yagikurikijwe. Isangemwo nawe. Isangemwo. Reka tugaruke ku yindi ngwano ikomeye Mwezi Gisabo yagwanye, aho yagwana na Rumariza. Twibutsa abarundi ko iyi ngwano itari yoroshe, itoroheye umwami Mwezi Gisabo. Ino ngwano yagwanye na Rumariza Mohamed bin Karfan. Ino ngwano yari yerekeye urudandazwa rw'abirabure kubagira baja. Yari ingwano yo kudandaza abirabure mu bihugu vy'Abarabu ndetse no muri Amerika. Umwami Mwezi Gisabo n'ingabo ziwe baragwanije by'akarorero Rumariza n'abacangero biwe kugera naho bahasiga ubuzima. Nagira ndakubwire ko atamurundi numwe yigeze agigwa umuja ngaje kudandazwa nk'igitongwa hanze y'u Burundi. Umwami Mwezi Gisabo yarakingiye Burundi abohesha iteka ryo kwiyubahiriza, aho ibindi bihugu nka byose vya Afrika habonetsemwe abaja kudandazwa nk'abaja bakadandazwa nk'ibitungwa, usivyo Burundi gusa. Tugaruke ku munsi wa nyuma umwami Mwezi Gisabo yabonye izuba. Hari itariki 21 ukwezi k'umunani umwaka w'1908 niho umwami Mwezi Gisabo yatanga yajyamira ukuboko kw'abagabo. Aho hari Buhonga avuye ku butumire bwa kabiri yari yitavye Usumbura, Bujumbura. Niho hari icicaro gikuru c'Abadagi, aho yari yatumiwe na rezida w'Abadagi Fong, niwe yarahagarariye Abadagi mu Burundi. Umwami Mwezi Gisabo yatanze afise imyaka 78 y'amavuko, akaba yaramaze imyaka 56 aramutswe ingoma y'u Burundi. Aho hambere benshi bavuga ko Mwezi Gisabo yoba yatanze kubera yabonye amazi ya Tanganyika, kandi carazira ko umwami w'u Burundi abona amazi ya Tanganyika. Umwe mu bahungu b'abahererezi b'umwami Mwezi Gisabo, Umuganwa Mbikije, yavutse mu 1892, niwe yamusubiriye afise imyaka 16 y'amavuka. Bahagarariye ingoma y'umwami Mutaga Mbikije wa kane imbere yuko ashika mu bigero ni mukuru wiwe. Yari umuganwa nta rugera n'umwami kaziriri ku mutima. Umunsi umwami Mwezi Gisabo atanga ku itariki 21 ukwezi k'umunani mu 1908 niwo munsi umuhungu wiwe Umuganwa Mbikije yagenwa kuba umwami w'u Burundi. Tuzirikana ubutwari n'ubugabo bw'abasokuru, utazi yuva ntumenye yuja. Tugira Imana umwami u Burundi. Isangemwo. Hari amazina noba nagiye ndavuga nabi, ntavuze neza nk'uko bikwiriye. Imyaka ihaciye ni myinshi, mumbabarire. Bamwe mu batuganirira barakuze cyane, hari n'abaza baribagiye amazina yabagize uruhara mu kugira ngo Burundi bugeraho bugeze uno munsi. Kubafise byinshi bipfuza kumenya no gusobanuza kuri kahise ko Burundi, ibigo vy'amaratiro agiye atandukanye birahari kugira ngo mumenye kahise ko Burundi. Ibigo vy'abami aho baba muzohasanga bazobasigurira neza ibijanye n'umwami Mwezi Gisabo ndetse n'abandi bami barongoye Burundi. Isangemwo nawe. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko ni washaka kunyaruka uzugende wenyene. Je nawe twifuza kugera kure, niyo mpamvu ndagutumirira ngo udusange kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Isangemwo nawe, ukisanga mu rukurikirane rw'ibiganiro bigiye bitandukanye vya Isangemwo nawe. Dusange kandi kuri account yacu ya YouTube, aho wandika Isangemwo nawe, ukisanga mu rukurikirane rw'ibindi biganiro vya Isangemwo nawe. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana, kuko inzira y'umwe ntishika.